iterambere riva muri twebwe nyene, izo ndongozi ni twebwe nyene turabene gihugu nituvyishiremwe yuko ari ivyo nyene hanyuma duce gutera imbere. Mwebwe rero aho muri hose ishiremwe iyo esprit tuyige utuntu twose dutuma dushobora gutera imbere. Jewe ndavyita ko turi mu gihe cyo kwivyukiranya, igihe citwa kwivyukiranya, aho umwe wese individuellement yivyukiranya, aho twahomvye twese tube conscient twarahomvye, none twahomvye twiyahure ntitwiyahure twivyukiranye rero umwe wese kuri domaine yiwe. Igihugu tugikorere twivyukiranye tuti ubu turakunda igihugu cacu tugira dukore. Kwivyukiranya rero ubwa mbere no kurondera kuba stable, tube nkuko mubona je hari ikintu nkunda ubu umutima, urabona ko Abarundi bafise umutima mu nda kandi dufise ibintu biteye ubwo imbere yacu. Bugira ibintu vya severe vyari biteye ubwo mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans problème, bizotubera icigwa kugira ntagire n'umwana azosubira gusamara muri kazoza. Je ndibuka umunsi Muze Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza, wewe ufise ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi? Ngo je ngo ndafise ubwoba. Ntubwo bumeze gute? Arambwira turaganira babashe ngo ndemeye bwawe ndiko hari leta mvyeyi. Ikintu ca mbere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cakozwe nabi wabo canke umuvyeyi wiwe canke ico ndabwiye carahumurije abantu. None ivyo vyari vyaraniranye ko abantu bavuga bati mu Burundi dushaka nta globalization, uwakoze icaha nacirihire wenyene. Twese tubanze twumve yuko turi stable, umuntu ashaka kutwononera tukavuga tuti no turakwankiye ntusubire kutwononera wewe. Ubu tugira twibakira igihugu cacu dukeneye stability.